abatumire bacu uno munsi ufite urubanza umwe wese mu cyubahiro ciwe nuko umuyobozi w'abakozi bo muri byose byo gushyikiriza mwese batumire bagiye tugira amahoro tugire amahoro ibikorwa n'iterambere mu gihugu cyacu cy'uburundi. Uno munsi rero uri hejuru utangiye umunyamuneza ugushimira Imana yabanye natwe umwaka uheze tukabona amahoro tukaburamuramo n'imigambi myinshi twari twihaye harimo mbere n'iyo umwaka watanguye hari tuzi ko tuzorangura twatwazuje n'amahoro. Rero uno munsi twahuye natumira mbere n'inshuti dufise nyinshi mugabo n'umunsi wari iwacu musanzwe muribuka yuko umwaka uheze imbazi imyaka 10 yari imaze yari iheze BMBC ubu turi mu wa 11 tubayeho kandi twatumiye inshuti nyinshi kandi amajana menshi ubu twari twashoboye no gutumira n'abakozi ba BMBC bari kure no musi byakunze kubera ibikorwa byinshi batumye abakozi ba BMBC bari hagufi kubera n'ubu nyene no munsi kariko turakora hari abajya ku mashanti natwe no gucara igikuru kariko turakora. Rero ari musi wacu kugira tuginane kubera ko ibyo byose Imana yabicishijemwo hanyuma tukifuza rero yuko umwe wese muri twebwe ari ngaha sasa Imana yuko byo mufasha uno munsi ukaboko kunezerwa kutuye bisaba yuko atawuza kuva ngaha ngo afate imbere n'inyuma bace kwibeye inage canke hagire ikimugongo. Hanyuma rero uko umwaka utashe hace n'imyaka 3-4 tugira runo rubanza hanyuma tugafata akanya kaka rero yadusangirire hamwe nk'abasangiye gupfa no gukira tunezerane twirimbure kandi duhana intumbero nshasha twebwe nk'ubuyobozi bukuru bwa BMBC dutange na raporo urumva turatandukanye hariho abakozi bakora ku cyaro gikuru no kwita nka leta muri BMBC hariho rero n'abene gihugu benshi muri BMBC bari ku mashari atandukanye bari mu yandi mamisho twarabatumye. Rero abagize rero urwego rukuru rwa BMBC baratanga raporo n'umwanya mwiza wo tubigira. Hariho kandi n'inyinyanyuro dutanga umwaka mushasha tugira cyane twaragize nabwo tubamenyesha muri iyi raporo dutanga. Kuri uno munsi rero twakoraniye hano nk'umuryango wavuze cyane wa BMBC ishyirahamwe rikora hanini mu byo kubaka amazu canke izindi nyubakwa zose zisaba ubuhinga tukaba rero dukora mu gihugu cyose ku bantu bose batitura abamikoro make canke abisununuye baba mu Burundi canke aba mu mahanga. Uzokumva abantu bavuga yuko batanga service de diaspora kuri internet kubona abanyesha makuru barabona ko byeze guhera mu entreprise no mabanki avuga ko ama service aba diaspora twebwe turimboneza muri bya bintu mwagenda mukandika hashtag bwango BMBC bito Burundi diaspora muzobona ko dufite amakuru menshi bagenda kana bavuga muri 2012 atabandi bantu byinshi bikorwa n'abantu bariko babonye ko project zacu duhaba muri diaspora zirimo zenteresa aba diaspora nyene bagerageza gukora nko dukora kandi turabishima cyane kuko bituma abantu benshi akeneye ama service bayaronka kuko atangwa n'abantu benshi. Rero ndashimiye mwebwe ku mutima abakozi bose ba BMBC abakorera ku mashantiye yacu n'abakorera kuri biro isharo gikuru ukuvuga buryo turafise amashantiye za Rumonge za Gitega za Cibitoke n'ahandi usanga dufise ibikorwa tuza turarangura muramutubona za Karuzi twagiye mu misiyo y'akazi za Gitega hariya hose turamuramvya badufise ibikorwa rero
rero bamwe byakunze ko bashika ngaha kubera mu ndwi hagati kandi kubera ibyo nyene zo gutunganya imirimo ntibyakunze ko tubigira mu mpera z'umwaka kubera akazi kenshi nyine twari dufise mwarabonye ko ariho twamenyesha imirimo nk'abashikako bita mu BMBC. Reka rero ndashimiye kandi abo dukorana mu buryo bumwe canke ubundi baba badandaza dukorana abafournisseur n'undi wese tushakora kugira ngo BMBC itere ntibagiye namesha amakuru twaratwidoga mu isi heze ati twebwe dukorera mu bintu no kwita by'iterambere uburimyi ubworozi canke ukubaka kera ntitwagenderwa. Ndashima cyane muri no myaka ukuntu mwatwitayeho mukatubera inshuti mwebwe abamesha amakuru namwe turabashimiye. Ndashimiye kandi ibanki BGF, Banque de Gestion et de Financement ikorana na BMBC byari narabonye ikiganiro kinyamakuru Burundi Eko cyashyize ku mbuga aho mu biganiro umushikiranganji w'inyubako byari kwagirana n'amabanki bavugana ukuntu ngo teze imbere iby'inyubako basanze BMBC na BGF ariyo bafashe iya mbere kuko twebwe mu gihe bari bagira inama bavuga bati tugende twebwe turiko turondereza ku rubuga. Nararyohewe cyane kubona icyo kinyamakuru n'abandi bari bahashitse barashoboye kutumenyesha amakuru tutari twamenye aho twavuzwe muri ibyo biganiro yuko twafashe iya mbere ubugezi buraro mu gisagara cya Bujumbura aho twatanguye ku mazoro bwarazinze bwahaye ariko tukaba turiko turamanuka tugeze ku mazu umuntu ashobora kugirana n'amasezerano akagura ikintu buhoro buhoro kidashikana n'imiliyoni ijana inzu canke parcelle. Rero bose badushimira cyane abanyesha bakuru baba anaho utazezwe kuki hanyuma BGF rero turayishimira kubera iradufasha ubu ndashaka kubakira amatongo abantu kubakira amazu abantu no matongo yabo ku madeni. Murabona turafise kubaka amakaritiye mu Gahahe Intenga n'ahandi muri Biwa mugabo wifashe na BGF turashobora kubakira abantu no matongo yabo ku madeni. Ibyo kera twashobora kera tuvuga gusaba tukoresha amera yabo n'ubu turabikora mugabo uvuze tudafise itongo by'ibyo byangombwa turamusanga hari tukamubaka itongo ku madeni ko usanga abantu benshi bashaka amazu kandi bafise n'akazi keza ugakura miliyoni 100 cyangwa 50 bisaba kugira ngo bubake bitanye amajana ngahe bikamunana cyane. Iyo banki mbere abari ngaha kubera iyo banki twumvira twisanga dukorane muri ibi ari mabanki amwe atabishyize kubera ko mbere byari bishasha ariko nta kosa tubashiramo ibintu cyashyira amabavu. Iyo banki yashoboye gutangura ibintu abandi batari kumve mufashe tuyihamaze. Rero uyu mwaka w'ibihumbi 2022 twari turangije waranzwe n'ibintu bitandukanye muri BMBC. Aho tukaba twovuga ko kubandanya inyubakwa twariko turubaka mu 2022 tutari bwahe gukora ivyigwa by'inyubakwa z'abafitiye bijya bintu mumba bita ivyigwa ivyigwa uzokumva abantu umugambi umaze imyaka mu vyigwa murakumva imigambi y'abana bariya imara imyaka mu vyigwa twebwe nta mugambi imara imyaka mu vyigwa bijya migambi yose mubona twagize y'amahera menshi kujya nta mugambi umara imyaka kubera abantu mwabonye bagikora bakwiriye ari benshi kandi babandi abo bantu bari ibyigwa rero twakoreye by'ibitaro by'amahoteli by'ikindi babashimiye by'inganda babashimiye. Hanyuma kandi hariho n'abandi bagituye gushasha muri 2022 nabonye twagize ibyigwa by'imigambi yabo kongera tukayironderera ibyangombwa impapuro y'umusha. Muramumva ko abakozi bishaka bakamara kugira imusha muri BMBC muratwitura tukamukorera umugambi kuva ku vyigwa gushika no kumusha zimwe bita permis de construire ivyigwa bikorwa na zawuha umugambi ugahera wose abamusha atigeze azamo atigeze aja muri bironi kubera ko abahinga bimenyereye amaze imyaka 10 niyo bari barabikora nabo turabashimiye. Hanyuma rero mu mwaka uheze twatanguye ibyo kubaka ibigwati kukambiye mu bisihomo
dutangura mu mazu 27 arimo amabatema 81 muri quartier ya Gahara. Ubu tukaba tugeze ku mugambi ugeze kure, amazu ya mbere arenga yaba bacumi mu mazu 20 bazotangura kubaka, turiko turayaheraheza niyo bitatu n'isuku yasiga dukora imiryango yayo kugira ngo nisiza nangene kamerisha makuru buno mwaka tuzatumira abaje mugambo uzogeza. Uwo mugambi rero waduhaye experience, uratubwira ibintu abantu bakeneye bitari tuzi. Batubwira amazu yo mu Gahara ya kijambere cyane kandi n'amayetaje gusa usanga nzingi ni mu turonse hari mazu akazindi. None kwaje bitangura ijya migambi muri ko murabona ubu iyo misi homes zitenga uburaro burimo produire amarojima amajana 2 muri metero zitandatu, hazoba hari n'ibintu publique communautaire bidasanzwe. Turashimira abesha makuru bamaze kuza kuyigerera, barabonye aho umugambi ugeze Mutenga. Twatanguye kandi projet ya BMC Homes quartier Miroir. Ndashimira n'Imana kubona amaraso meza, tumaze kugira amakontra menshi kuva abesha makuru twari kumwe barabyibuka rutangi cy'ukwezi tukiga ku mugaragaro aho projet mbere itera kugwa. Naho nyine twatanguye projet cyo kibanza uvuba igomba guhagarika kiriziba turatangura kubaka ngo dufise bagena amazu y'abaziyandikisha. Hariho kandi nani bakuti turategura muri no mwaka nyene uheze ubwo yabandanije mu zomesha mwisiza. Hanyuma kandi twaragize amateri, urabona usanga mu Burundi ishyamba ryubaka amazu cyangwa ariko n'ibindi bintu igihe cyose kirara. Nubiganya n'umunyesha makuru akagira telefone cyangwa akagira kamera cyangwa akagira kinakiriya, ugasanga umesha makuru ugasanga ikirahamwe biraronka akazi mugabo ndifise amateri, igikorera umuryango, igikorera idirisha, igikorera kinakiriya. Uyu mwaka rero twaragize ibyo kubaka amateri ku buryo imiryango aterezo menuzeri turayose amashini menshi y'ingufu agezweho, yaba ajya hindira hari cyane ajya bakoresha n'indodo. Cyetaye mu Gahara amaze kwashika barabibonye mu Gahara, kandi twarahinstaye amamashini yakora muri atelier ya aluminium ateranya imiryango ya aluminium bijya bitagingese. Ariko turahinstara kandi n'amateri akora imiryango n'ibindi bintu byose biva muri acier bya sudire nabyo nyine byestaye mu Gahara. Ayo materi yo mu Gahara yaradufasha no kugarani madufise by'uko cyose no mu bisagara byose aho turi turakorera. Bagenzi bacu bakoramo bamwe nibagira mubona bambaye impamba ntajyahaye barana, tukaba haciye nk'amezi 3 cyangwa 4 dutangiye gukora ibintu tubyikorera. Hanyuma twarahuguye abakozi imwe mu itaramfise madakafasi nuko leta y'u Burundi bisaba ko ama societe akora ibikorwa heni yoza arahugura abakozi kugira ngo igihugu kigire aba professionnel bafise ubuhinga. Twebwe turafise ishure, turafise ikintu bita ishure. Bajya ba engineer mwabonye bakora bijya bintu mwabonye ku mbuga, burya biragoye ko turonka handi hantu tubakura babizi baraza tukabigisha kugira abashobore byo mubona abandi bavuga badashoboye gushika ubu. Rero twashe turondera ishure. Iyo umuntu ashitse ucuja muri mwishure imara mwamezi 6 imbere ko twemera kwa kamiriza. Nibijya rero bituma turonka abahinga. Iryo shure ririgisha kandi n'abakozi bo ku mashantiye kugira nabo baba bahinga. Kubera mwarumvise ndadashikako dufise imigambi y'amahera menshi bitwegeza abantu batarabahinga. Hanyuma twaratanguje igisata cha BMC Logistics twagitanguje mwaka uheze nyene. Icyo gisata nico kijeje kugera ajya makamyo mubona. Ayo makamyo mubona n'aya mamashini adufasha kubaka. Turamaze kuronsa rero inzego duhereye ku muyobozi mukuru w'icyo gisata wa departement BMC Logistics. Ubu kikaba kimaze kujanga amahera yababa muri yari akironsa ibikoresho nubwo bushobozi bwo gukora kugira bishobore kwironsa ibikoresho by'ibyo mahanga baratugura ku bandi bantu. Kikaba kimaze kurosora amakamyo hamwe n'imiduga itari mikeyi kiba gikora neza. Nibyo nibishasha. Icyo gisata gifise umuyobozi mukuru n'abandi bamwungirije ubu.
rero kandi nukuvuga tukiri ngaho nyene uzotembera muri Kenya azona imiduga yanditseko BMBC, uzotembera mu Rwanda azonera nayo, ugiye he mu Burundi uzozirahora nayo imiduga kubera tugomba guteza imbere bya transport bya logistique kugira ingufu ibintu temerera abantu tubishobore. Nuvuga nk'amesha makuru n'abandi bashitsi kumbure batari muri twebwe ijya migambi tubabwira nimbiga ijya kurikirwa n'ibyo ko turavuga niyoshoboka. Hanyuma mutaka cy'ubuhinga rero twarongeje abayengenere bacu n'abakozi batunganya imirimo ya BMBC ibikoresho rutura haje dukora abamenga ntihagutse cyane mugabo kiye turi gufite abahinga udasanga handi kandi bakiri bato bashobora gukora amasaha menshi ku munsi. Hari n'igihe bakera ko turafite ibikoresho bitura novuga nk'amaordinateur iby'ubuhinga murabibona turakora ibindi abandi batarakora. Baronye ibyo president migambi minini isobanutse mu buryo abandi batabigira. Na projet ya BMBC twabwira ngo nimurindire ngo muzoyona iheze tukitangura muca mubona forma yayo n'ibyo byanditse cyane n'amakuru technique y'amadevi y'abanyamuga y'ukuri bikorwa n'abantu bacu. Ndibuka tugiye twembo ordinateur bakoresha bikora bijya mubona zise korera ko batubwiye bati ibyo ordinateur ibindi mashini bije birakorona cyo bagire tubona. Rero byerekana ko turiko turipanga kugira ngo tube abantu b'abanyamuga gusa besha abantu mutrafise ibinabiri yakashora kubihagarara. Hanyuma impande y'ibyo byose rero kubera tutari babikandagira horoshe twaragize investissement stratégique. Investissement stratégique zizotuma abarundi bose bemera ko byo kubaka turi abicumwa kandi tubabereke umara abarundi bose tubereke umara abubaka tubereke umara abayengereye bifuza kubaka n'abandi. Izo investissement rero kiretse bimwe nariko ndababwira twaraye bishyize ku mugaragaro umugambi ya 80 w'amafaranga y'amarundi wo kubaka yaba projet nababwiye BMBC Homes Gitenga na BMBC Homes Quartier Miroir. Ayo maprojet yose yaratanguye gukorwa nakira amaprojet ari en cours muri Quartier Miroir. Kibanza cyaje gutegurwa twaje turamaze kugurisha igice kinini cyayo mazu azohubakwa hazo harimo n'amapartema atuma abantu bashaka kubana muri immeuble imwe ari imiryango irenga 50 zirimo muri Quartier Miroir. Mu gice kimwe twaramaze kuronka abakiriya babo. Rero ibyo byose twabigize kugira ngo dutange intererano yacu nk'abarundi mu kwerekana inzira utuma abantu baronka aho baba kandi batari mu bibanza binini. Mu myaka itatu tuzana imigambi yo gutuma benshi b'abantu ari benshi cyane kandi baho neza n'abanye atari imigambi atari mu bibanza binini. Hanyuma iyo migambi rero twise investissement stratégique izotuma abakozi uko turi ngaha mu mwaka uza ndaza ko gushikira ku byo by'ibitigiri umwaka uza tuzoba turi nk'inshuro zitatu ibisiga ko twatugeze nk'abakozi 2000 bakora muri ano mashanse yacu. Tuzoba twaragwijije abakozi bishara bikuru n'abanye nk'inshuro zibiri kugira dushobore gukora neza mu bikorwa turiko turakora. Ubujanye n'ibyigwa kandi abahinga bacu bagizwe n'abayenjeniyeri n'abandi batekinisiye bakorana bariko barategura imigambi ubuhinga bwotuma bikunda ko twubaka amadazimbutse. Iyo abantu benshi bari tuvuze miliyoni 100 ntibamenya ko twamaze nk'amezi abiri turi gukundu umuntu aguze parcelle kibanza zibatsemo akubaka n'inzu afise miliyoni 100 cyangwa kumenya gusa muhinga burero turiko turi gukunda amazu yogabanuka igiciro cyane n'abatarabitumbura n'abadafite uburyo burebure bashobora gushikirwa muri gavumenti bishaka kubakira amazu no ku madeni bazore mu myaka 10 canke izorenga. Rero tuko tutangabira twavuze twakoze mu by'ubutunzi rero byifashe gute jewe nta byinshi novuga itutangaje cyane mugabo murazi aho tuvugira hari ko hariho n'agashomeri abakozi tuko turasenga sibashasha benshi bahamaze imyaka 10 turi mashirahamwe amakerero yubaka ubu ni turi Uganda ruproduce abantu bamatona ndivuga gufata cyane twebwe tutanga service zo kubaka ahanini. Ubu nibyo turafite abashoferi n'abandi benshi
mugabo kugira ngo sosiyete ikoresha abantu 500 bayikoramo bakamara umwaka badashomereye biragoye. Twebwe rero mu by'ubutunzi duhagaze neza, ntiwogira abantu nk'aba uvuge ngo urakina. Nako dufise akadeni nta kosa ko bagateye, nako dufise muvunzi araduhaye isima ejo canke hirya y'ejo abatekanye ko duhagaze neza. Icyo njyajya turafise abantu benshi, turafise n'ibyo ubutunzi bihagaze neza. Iyo migambi yose yokunda twivuge yongere ratangure, sibyo maramaze kumva bagira ama project agahera amajambo gusa. Abantu bakoresha abakozi ntibabahembe, abo dukoresha turabahemba, abadufunisa turabahemba, turakora n'imigambi hambaye ikavuga ikanatanga. Rero duhagaze neza mu by'ubutunzi, duhagaze neza mu by'ubutunzi. N'abafunisere biraniye haba kwisima bamwe ngashaka bari ngahari babatrashika bari muri bakeyi twatumiye ko turafise dukora kugira ngo nandi masosiyete dufite kwa gano bintu bemwe ntabyo bashobora. Tudufise izindi sosiyete nazo zitwara ko turonka isima n'ivyuma, tudufise sosiyete ko turonka imisenyi n'amagaraje n'imbaho. Dukorera hamwe rero tutanga bino bintu n'amatuwe na BMBC. Hanyuma twebwe dufise abantu rero turemeza ko tutobura ibintu murakoze kuvyerekeye iby'ubutunzi. Hanyuma kuvyerekeye ubutungane, murumva ko tuko dukora ibintu byacu byari dimenshi, dukorana n'abantu benshi, ariko muri uyu mwaka uheze nta convocation nimwe yitwarira BMBC twabonye, nta n'abashinga ntaye bakumvikanye n'abandi bantu. Urumva naho nyene twoshimira Imana biragiye gukora mu bintu by'amahera umwaka muzima biri muri aya mahera. Ariko ndavuga ngo umwaka uhere atarubanza ufise, atadosi ufise muri tribunal muri parti, biragoye. Nicyo kintu kidasanzwe cyo gushima, bikabyerekana yuko turi abantu b'inzira mugayo kandi ko ibyo tuvuga tubikora. Hanyuma rero ibyo byose niko navuga biradukura amazina, biratwereka ko tutoreka kudoherwa. Nk'umuhakarorero abakozi bakora ngaha, twebwe kuva mumenya ya mugambi twabwira tenga na gahara, amakontra tumaze gusinya arabemerera gukora umwaka wose badahagaze. Yonyene gusa ibyo ariko barakora mu gisagara mu gihugu cyose kitari amakontra tumaze gusinya batagurira, arabemerera gukora umwaka wose badahagaze. Ncari imyaka myinshi rero tutangundi mu mwaka mushasha twabwiye ukuntu twakoze, ukuntu byagenze neza. Ingorane duhangana nazo, umusoda y'urugamba rusinze kenshi ntiyibuka aho bamurashe agakira, kenshi ntiyibuka bagenzi we barusigayemwo, nabi yabibutse ntibamubuza gutamba kuko nta rugamba rukagira inkomere. Kenshi ntiyibuka ya majoro y'ayo yagize, iyo hageze kwigina intsinzi arayigina. Twaragize ibibazo kujya ku musirikare ko twabirenganye. Uyu mwanya urumva si wo kuri, umwanya wo kuryohera, tutari abantu bo kwita b'intore. Ibyo dukoze twari gushobora. Iyo twaragize ibibazo byinshi, ariko kubera turi hamwe, turi kumwe n'abayenjeniyeri n'abafundi n'abavumiseri n'abadandaza dukorana n'abakunzi bacu, byose twashoboye kubirengana. Ababigizemo uruhara bamwe nabo mubona, abandi ntibari ngaha. Rero abo bantu bose bavuze ko baramenyesha amakuru barimo, twaravuze ko na leta ikigira cyane kuri ibi bikunde, bose tubaha amashyi. Rero kugira ngo dukingire abakozi ba BMBC agashomeri, tubakingire twabanishiye aho, tubakingire n'agasuzuguro kose yuko nza kava, twarateguye imigambi izoduha igihugu mu mwaka uza no mu yikurikira. Murazi tutavuga ibintu tudafitiye icyemezo. Imwe niyo ni ngoma mvuge yaratanguye gutegurwa cyane izigeze kure. Mu mwaka uza
tuzoronsa ishirahamwe BMBC ayandi mamashini n'indi miduga ku buryo atashaka zihambaye zishobora kuva mu Burundi ariyo. Nukuvuga mu byumve neza mu mwaka uza umeze wako BMBC ubiyo murenganya baravuga ati cyangwa turarizi biraterera ijambo ry'igihugu biratuha akazi yaramire kazi naka mu mwaka uza tutoriha ubushobozi mu by'amashini n'imiduga nta masosiyete cyangwa abandi bantu bakiri bihambaye bazosubira kubikora batatwiyumviriye. Hanyuma kubera ko tuguma tuba benshi umugambi wo gushinga banki yacu akabanki basi kacu bakari nyinshi baratangiye gutegura bigenze neza muri uyu mwaka izotangura gukora hamwe twabona n'icyo zayo. Hanyuma murabona ko abanyesha bakuru babitabaye natwe birakenewe ko umunsi wese tuzoza turabatabara batanga amakuru mu buryo butari professionnel aho twenga abanyesha bakuru imbere yanjye batuja mu image sipro ati nibi mukora ni sawa turanga amakuru mugabo n'ibisa neza kiretse ko tuzoronsa igisata kita communica yo dukora ibikoresho bishasha bagumye ko ama appareil afata amasanamu mashasha n'amadrone agezweho ari mu nzira abikora ngo barabizi. Umugambi rero wo gukora ikinyamakuru natwe shiwacu kizore gifashanya n'ibi mubona tugejeje kure. Hanyuma twafise umugambi tuzora abavaka muri no mwaka yene wo kubaka uruganda ihingura rikora beto y'abantu benshi abanye tura icanyisha beto amaboko biyumvira ngo turaryoherwa. Oya turiko turategura umugambi kandi witeguye mbere na leta rero kudushikiramwo wo kubaka uruganda rukora beto. Nukuvuga beto uzosaba nimero zaka mu ruganda imashini ziza no gushaka iwawe muzosira kubona gakeri mashati yacu tuko turacangisha amapawa tuca tubaka amazu akomeye kandi aramba kandi muri yo kwihuta. Hazoba harimo n'imashini y'ipompa kuja gupompa inkende beto nengaha igusanga ibiri cyaje gatanu cyangwa gatandatu. Ija projet imani tugiye imbere ngaho yo kubaka amabatero mu Kiyange kubera ari hotel twifuza ko muri ubuhinga buzaba buriko burakoreshwa. Muno mwakandi tuzosubiriza canke tuzotangura projet yo gusubiriza ibiti ivyuma kugira ngo bagara kupata ivyuma navyo ntibiryohera biragabanya ibidukikije bikagwiza amasanga yatugira kandi hari igihe bituma dukora ibintu bitari byiza. Tuzotangura projet tashaka kuzoyigeza kure yo gusubiriza ibiti ivyuma amakonfrage nabyo duhagara ko bita amaishakoda. Muri mugambi nyene leta yaramaze kwemera kumushyikiramo wo gusubiriza ibiti ivyuma gushikana ngo rero dufise intahe z'abantu batwituye tugaheza tukabatunganiriza neza aho bemeza ko BMBC yasubiye kuba icyizero n'ihumure. Hariho abantu bitugwanije abandi bafundi kuko natwe turabakeneye kandi twebwe ntacyo twoshobora gukora. Twavuze ko tunashimiye abantu ariko barigira ngo dukora kugira n'abagira amasosiyete akora nka BMBC atanga amakuru nka twebwe cyane naho aguma ahakaza abantu benshi. Rero kera nuba biracashika umuntu akaza tukamuha service mu byo kubaka nyamara ikigo cyangwa cyangwa abagirije akavuga agacarira ndabye ukuntu banyororeye sinari nzi ko mubaho kubera yuko ariyo abapromye n'abayitise n'abasudere
ushobora kutubwira mu ijoro saa moya uti BMBC inzu yanje amazi aravuye saa mbiri muri kumwe n'amatara nuko no mu biro rero ibyo biraremura abantu cyane bikabereka ko ibyo dukora bisa n'ibisa n'ibyo babona mu babamo Zabira na Amerika cyangwa Australia cyangwa ahandi izo ntahe rero zatubwirize kumva uko bishaka no kubushobozi mu baheye ntabwo ko dufise abarinda badukunda inshuti zidukunda abakunze dukorana nabo duhinze zo kubaka bw'amarane zikubaka atangorane kuko dufise ibintu byose ariko kandi turafise akarangamutima gatuma uduha akazi ucugaruka bukeye cyangwa wene wanyu ukacagaruka rero kuri uno munsi rero uri hejuru ndongera gutera intege uwo wese yifuza kubaka yaba mu Burundi cyangwa mu mahanga n'icyo BMBC naho tutarashaka kugira abaduha akazi bashaka tubishyira hamwe bya vrai twebwe abayenjenere bafise muri BMBC nta yindi sosiyete n'imwe bari no mu Burundi nta na hamwe bari ni ukuvuga bisigura hariho ubushobozi bamwe bafise tuburonse bobo twakora ibintu hamwe no mutandara turafise abayenjenere biga cyane kujya kumusoda agira formation donc yakoze special turafise abayenjenere biga cyane ibyo bakora atahandi hantu hamwe bari kuko abiga biba mabonye batangaje muri quartier Mirwari na Gahani ubijanye ahandi hantu sadokwe kandi redemwa bige yahagaze ko cyangwa imyaka kuko twebwe n'amasegonda rero ibintu byose birerekana ko atamuntu agiye kureka kuduha akazi hanyuma nta ngorane tugana n'abakiriya kuko twebwe ntitubaha amakuru y'ibice haba mu Gahayi ku Matumaka hariho mu rugo bwa ngo BMBC bwanje mu kintu oya haba ahantu hamwe mu rugo birabatanga akazi bibakaduka hageze aho leta igiki hageze aho amabanki avuga ati BMBC niseriye imbere y'uko nzangazi ko nabeje umuntu kandi aranzi jewe yantelefone arambira n'umuyenjeneri ngiye muri banki anana kubaza ikintu cyo kubaka bambwiye ko noja muri BMBC none hari sosiyete nizo ziturusha ingufu cyangwa uburambe bo byongera hariya muri test urumva agenda banki bafite ngo tubaye sande credit ugenda hariya muri BMBC nahandi muratonye kubera ko none bemera dusome trose troka papa turabana inzira guhemuka nta muntu aduha akazi baca agenda arinda ngo unahuye muri BMBC muhe amashima naje yatubishije ko kudahemuka rero ubugoma nabahe urumva nabivuze amajambo ubuye cyangwa ryacu hari ahantu kari bwagere n'ibyo mugabo naho nyene niduhobahoba ibi biharuro statistique ngoma ndabahe y'ukuntu umwaka wagenze muri BMBC mvuga statistique y'ukuntu umwaka wagenze muri BMBC nabwiye abantu bamwe bavugatunga araryoherwa aragenda kuvuga mwiza aba mu nzu nziza ntigere yumvira none ni bande bari kwarukira kuri ibintu buno bushobozi Imana yahaye hano mahera afise tugere nitwishimira amahera kandi tukunze cyane ibintu twishima kubona turi umuryango ungana kwiyambona nitwashobora kugwira inshuro zitatu iryo tunga rizoba rikwiye ibindi Imana yabibona ko turi hano twese dukora ibishoboka rero uyu mwaka abakozi bo muri BMBC twabahembye amafaranga miliyoni 251 miliyoni 38 n'ijana ari amafaranga y'ishahara twabahembye mwumva tudafise interano muri abo bakozi nabo abo twashoboye guhemba abashoboye gusinya batora amahera cyane bahemba mu mabanki banganye 881 hanyuma ku cyicaro gikuru abahakorera bangana abakozi 40
bajya mu kuri administration n'abandi badamubona. Hanyuma ku mashantiye twashoboye gukoresha tuhariye kujya ku biro bw'abakozi havuyemo abahama kuko idukorera hamwe rero ntabigendamo tugakoresha abantu tukabahimbaza tugenda abakozi bangana 1,116 harimo abagore 574. Hanyuma mu kuvuza abakozi bijya bitasirasi cyane kuko BMBC abakozi ko bazabatera imbere tukabaha amakontra turabavuza twabariye umwaka 1,350,000 mwishano bita murano dufasha byo kuvuza abakozi bita ANMS. Hanyuma muri INSS mukurira ibyo bitegerezwa abakozi bacu twarishe 3,529,000 n'amafaranga 400. Hanyuma abashizi twarose bajya twakira ku biro baje kutubaza ko tubakorera imigambi yo kubaka babaye 586 babaye 586. Ni kuvuga twebwe ntitudandaza butike nk'uko tudandaza ibintu by'imiliyoni 100 abantu baza batwitura ni benshi rwose. Niba hari ugenda ugenda yaje kuturaba ndazi yotanga nabo nitwa nk'abantu nk'aba arende ko ntanga kugira ngo bisanzwe navuze sinovuga iby'amahera murabona ko tukunda atamena dukoresha twisa abantu bakazira bakeyi iyi niyo mishahara ariyo marike dufise duhemba umwaka. Biboneka ko turaje turakora uyu mwaka bazokwiba nk'inshuro 3 atake kibaye kwisi kidasanzwe nkaya corona yadushiramo. Hanyuma rero uyu mwaka nyine kugira ngo murabona hari abantu bari bituma abantu bidakaramba burya imwe inyagimwe cyangwa inyagimwe. Rero burya twararaje tubona byo bisozo agiye n'umunyesha hariko haragera igihe umukiriya waza kugira ibyiza byiza hanyuma haciye ukwezi amezi 2 tuzana tutagikemuye bizaza bitagenda neza. Twaragize intunganya nshasha ya entreprise ubu BMBC ipanze kujya mwumva izindi nzego zipanze kujya mwumva mushanga y'inzego cyane umutunga cyane ibanki cyane induganda bikora ko zipanze kandi mu buryo buri efficace. Ibyo kuba efficace murabibona turikiye ubu rero tudafise hariho kubera indogo nyine twabitse kugira ngo tutagira umwaka mushasha hariho namwe bamwe batabazi. Ndashaka rero umwe naravuga wese mu mabanga jeje ataragara bamubone twarashinze urwego ruyobora no shira hamwe hejuru yabo ni jewe David na makuriro ugera kandi rero cyangwa ideni 12 nari umwe. Hanyuma kujyagira kandi tuzongerekana rero ubuye ndafise we amaze mu abanga n'imyaka 8 kuva nyine tukimenyana muyari bavuganje nileta Constance ni madamu wanjye. Ubu rero n'umwasitante wanjye aramfasha gutunganya iyo shyirahamwe. Ndafise kandi umusopetere yitwa Mwene Sandrine nawe n'uyu nawe nyene amaze muri amabanga y'imyaka 7
no nk'imyaka ibiri nk'imyaka itanu. Hanyuma hariho departement de logistics imwe igira ya transport n'ababwira ikabimwe na recherche et développement iyobowe n'uwitwa Uwamahoro Asher nawe yahagarara mukabona n'undi ari. Hanyuma hariho service comptabilité ikaba iyobowe n'undi mujene yitwa Bigirimana Eric nawe nyene yahagarara n'undi ari. Hanyuma hariho ibintu binagira kubera hariho n'abagenzi bacu bakaba bazi nk'abakorera n'igihe bagiriyemo umwanya mutoyi. Hanyuma hariho service approvisionnement nawe nyene jakuri ya Eric. Hanyuma hariho materiel sécurité ari barama amashini yo mu chantier ni Kirimana Kafere yahagarara n'uriya. Service de comptabilité hariho rero cyari n'abantu bafite n'abandi muri direction technique reka mugabo manjeje muri ko hariho na chef du personnel n'uja byari kamarira. Hanyuma communication harimo mutore n'ibyanduritse hamwe na wiwe yitwa Imana byari nabo nyine guhaguruka mutore n'ibyanduritse nabyane baranuriye hariya n'undi baramurika. Hanyuma hariho n'ipandashimwe agiye amaporogaramu ndayishimira agerageza amaporogaramu kubera yuko dukora byinshi nongera n'uriya tuzakamubona cyane. Hanyuma hariho rero aba direction technique iyobowe n'umuengineer yitwa Nyirameba Anise n'uriya. Hanyuma yungirijwe na engineer yitwa Singirankabo Eric n'uyu. Hanyuma projet yo mu Gahari iyobowe na engineer yitwa Ndababyarira Rutereri bahagarara mukabona. Projet yo mu Itenga iyobowe na engineer yitwa Nkurunziza Jonathan bahagarara mukamubona. Projet yo muri Biware NA2 iyobowe na engineer yitwa Nkurunziza Jonathan bahagarara mukamubona. Haca hakurikira abashefu do chance atari bakeyi guhagarara mukabona umwe wese haje abashefu do chance guhagarara mukabona bakishana. Hakaba rero hari n'umwe wese barimo abashefu d'équipe ubiriye batandukanye abamasura ababiraye n'abandi. Hakaba harimo rero n'abandi bari mu maso bose batuma PMBC ishobora kumarisha. Rero no makahanje babwira barabayesera nifuza kumera nk'urangiriza nababwira urutunganijwe uko twapanze urwego rwa PMBC leta yacu muri PMBC kugira ngo ingabo zacu zishobore gukora kuri ishimwe. Rero nifuza ko umwaka utanuye wo gukorana umwete kutigeze dukorana mbere no muri kahise bikaboneka ko twagomba tukanayiteza imbere tuzokora ibintu byinshi. Rero ndabona nkamaze kuronka ko mu Gatanga kabatembe neza ibyo aho bukera tuze duhurire hamwe n'amaduhurira muri bya bikorwa. Hanyuma
umva natanze raporo ndajya kuri BMBC baduhaye mission yo kuyobora ishyirahamwe ryabo. Iyi entreprise nta mafaranga ishingiyeko, twebwe dukora ibintu abantu ntibaduha akazi kubera amahera, ni kubera kwakundwa asanga turi mu buryo abantu benshi baciye ubwenge batagira ubujyajya bakabona ko tuko twitegurira gukora ibintu byabo. Rero hari ikintu ngomba ndababaze ejo bakoze za BMBC mu ntege amatwi niko ndarangiza mugabo imbere yuko ndakivuga reka mbaze abantu abona navuga begere hano. Wa mbere Mana irakiza Deo begere ngaha, wa kabiri Akili Bilali begere ngaha bazino, wa gatatu utanyaruka atanumaye, wa gatatu niyo mukiza Janisire begere ngaha cyane muze aho kandaje begere ngaha. Hanyuma niyo yitungira Onesime begere ngaha hagara murangire. Hanyuma Ndayishimiye Frank begere ngaha. Hanyuma Nduwimana Serge begere ngaha. Somerimana Ismail begere ngaha. Irangabiye Dive begere ngaha. Irakoze Dive begere ngaha. Dushimimana Claude ndabandanya naho ndereye Innocent niyo saba Boaz Nziza Ale begere ngaha. Imbere yuko ndangiza yovuga abantu batsinze urugamba nyigera haburamo intore kuzizira cyane. Muramumva kwa twatsunabi murabona bose bacari bato bose baramaze imyaka bakora muri BMBC, harimo n'abafite amadiplome. Aba baje ari abayede Bilali n'abandi bandi bose bafite amadiplome n'abose bameze ubwo gukora muri BMBC akadiplome itwereka ngo twemere bamaze umwaka umwe cyane bari gakoka ku masana. Uno munsi rero twarabyuheje usanga boba mu bwana imifate n'ibintu bisanzwe. Urabona murakoze ibintu bakaje twakomera amashyi kandi ari bavuye mu bwana ibintu bidasanzwe. Aba twasanze bo mu bwana rero nk'abashitsi utabizi yoga muri bisanzwe. Abo barose diplome tuzakora ko umushahara w'ibihumbi 100 mu kwezi ikaba cyangwa ku majana 3. Abarose diplome yoga ibihumbi 100 mu kwezi ikaba ku majana 3 cyangwa angahe sabantu rero basanga university. Kandi iyo diplome yo muri society isakazi ubona ko bazobona higa yindi bari barakora. Rero abo navuze bose turadekaraye ko baba y'abafundi bemewe n'amategeko ba BMBC. Amategeko bagendera ko barayazi baze abanani bakurikiza. Murakoze cyane mu bantu. Imana ije dufashe bige twakiye muze muri gendere muze muri gendere sibyo. Ibanga burya urabona nk'umwana ureke tumvikane. Murabona nk'umwana azakora ikosa bamuhane sibyo. Umwana ashobora gukora ikosa akiba n'ingombo nyamuhane kubera ari umwana mugabo
papa yiki amahera bacamuhana kubera nabyo ubu rero muzora muhana n'ibyo mutara muhana muzora mutunga ibintu mutara mutunga biremereye muze murigendere muze murimene muze murigendere muze murimene muzora murakora mutara murakora kuko ibintu bizora bigomba babandikeko batora babandika kubera yuko umukunze bizora bikira guhera babandikeko batora babandika kubera mukunze muze rero murigendere rero murumva icyo twakoze bakoze abiyemezi munyumvirize neza twatanze raporo ubutigo burageze ndegeje kwiyamamaza ku izina rya banezanjye dufashanya kuyobora ino entreprise bamwe n'ababwira kamwe n'ubusa nta bintu nk'ibyo byokunda atari bikaye twazanyemo uri umuntu rero jewe n'abagenzanjye icyo tuyoboranira ino entreprise ndabahaye raporo ku izina ryabo none mwihweje ahishamwe BMBC turigejeje mukihweza ingamba intambara mwatsinze muyobora twebwe hari intambara mwabwiye ntakugira ngaha kandi natwe urabona ko ziri burya n'ibyo ukunda tutari abantu bazi guhagarara twarabayoboye muri izo ntambara turanazitsinda twebwe mu kubayobora ntitwigere duhesha igihe ibitero byari bikaze ngo musange muri igabo ritagira abungere mwisunze na porogaramu yo guteza imbere ishyirahamwe ryanyu tuberetse none turabayanira tubayobora canke ntitubandanye turabandanye tubayobora canke mutora abandi babayobora murakoze ndashimye n'abaduhaye ijambo ndashimye abatuye bose bashize ngaha ndashimiye abamenyeshamakuru baje muri rubanza iyo mwubatse mwubake neza na BMBC amashuri umuyobozi wa BMBC